Bakunzi b'ikiganiro ku kivi ndabaramukije. Nakaryo rero uno munsi ko twumvikana ingene tugira tuje ku kivi. Naje nga kugira ngo ntange ubwahuro kuri rwa rugamba rwo kurwanya ubukene. Ubutegetsi bw'ubu ntibwobandanya bukorera ku ngendo ya kera. Dusanga abarundi bose dutegereza guhinduka dukorere mu kubu. Nico gituma twasanze kugira byose bikunde dutegerezwa kugira urunani ku barongozi b'igihugu hamwe n'abene gihugu bose. Murumva yuko mu gutunganya urwo rugamba wo kurwanya ubukene duhera hejuru tukamanuka. None rero leta mvyeyi dushaka ni leta yumva neza yo kwitegereza gutunganiriza abene gihugu bakumva ko batunganiwe mu vyabo no mu babo. Iryo ni ijambo ryatanguje ibikorwanye n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu Evariste Ndayishimiye amazemwo imisi mu ntara z'uburaruko bw'igihugu cacu za Ngozi, Kayanza, Kirundo na Muyinga. Hari kuva ku genekerezo rya 3 Myandagaro gushika itariki 8 uku kwezi nyene. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu yarabonanye n'abarongoye ubuzi bose bwo muri izo ntara kugira ngo abakarihirize ubwenge mu bijanye no gutunganya ibisata barongoye ku neza y'abarundi bose. Yaranifadikanije n'abene gihugu yasanga ku kivi. Vyinshi muravyibonera muri kino kiganiro ku kivi cuno munsi. Sangwa ikaze. Muri komine ya Ruhororo niho nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cacu yabonaniye n'abarongoye ibisata bitandukanye bigize ubuzima bw'intara ya Ngozi yose. Intara ya Ngozi iserukiwe na buramatari mushasha Engineer Epipode Baranyikwa yarashikirije nyene icubahiro umukuru w'igihugu uko intara yifashe. Muri rusangi abene gihugu bakaba bari ku kivi mu bisata bitandukanye kuko harangwa amahoro n'umutekano. Eka no mu bijanye no kurwanya ikiza ca coronavirus barashima ko baronse uburyo bwo gupima iyo ngwara, bakaba mbere bamaze gupima abantu 240 aho basanzemwo 9 gusa bagwaye. Ati inyigisho zirabandanya gutangwa haba ku bene gihugu mbere no kubakorera mu gisata c'amagara y'abantu. Kabaye akaryo keza ko kubanza gukeza abatowe n'abagenywe kurongora ibisata. Yaciye afata umwanya ukwiriye arabasobanurira ko hari ibintu bimwe bimwe bakwiye kumenya. Icambere no kumenya gutandukanya leta isobanura ubutegetsi hamwe na leta isobanura bene gihugu bose hamwe. Ati harabaye ukuvangatiranya ibintu, abari mu butegetsi bakifata nk'abari mu cibare cabo, ari nazo za ntwaro za jyogora duhure. Ati ivyo rero bitegerezwa guhinduka, hakaba uburongozi buza gutunganya itunga rusangi. Uburongozi bumenya ko umwene gihugu araye ubusa kandi akababara ntasinzire. Ahandi ho wamengo leta ijejwe kurya ivy'abene gihugu. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu yaribukije abari aho ivyo leta itegerezwa gukorera abene gihugu, haba mu bijanye no kubakingira, mu bijanye no gufata no guhana inkozi z'ibibi, gukurikirana itunga ry'igihugu, intwaro n'ibindi. Ati indongozi zitazi neza ibintu vyose bijanye n'ivyo nta kindi zokora atari ugukora n'ivyo leta za kera zakoze. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu yabahimirije ababwira ati nimba ukorera leta nturenganye, ntugire ishari n'inzigo, ntugire urusaku, ati mwitware nk'umuvyeyi. Ibindi vyavuzwe tubibwirwa na Jean Claude Karegwa umuvugizi w'umukuru w'igihugu. Inama y'icubahiro umukuru w'igihugu yagirishije abarongo bisata bitandukanye mu ntara ya Ngozi yari inama iri mu rukurikirane rw'inama ariko aragirisha mu ntara zose z'igihugu. Inama yagira gatatu, bwa mbere yari Karusi hanyuma Gitega, uyu munsi yaramukiwe intara ya Ngozi. Mu ntara ya Ngozi yabanje gusaba abanyengozi kwibuka imboneza nyine Petero Nkurunziza na cyane cyane ko yari asanzwe avuka ngaha mu ntara ya Ngozi. Murazi abarundi barayamaze ngo ububuze se ntarira nk'ubuze sekuru. Bamaze kumwibuka rero yaciye abakeza, yongera bamenyesha kandi ko batowe mu bandi benshi
bari bashoboye kurangura amabanga nk'ayo. Abasaba rero gukora biyubaha mugabo kandi biyubara, bashira imbere ineza yabo bajejwe. Yaciye rero abandanya n'inyigisho nkarishabwenge zari zigenewe izo ndongozi zo mu ntara ya Ngozi, n'inyigisho cane zo kubinjiza mu bikorwa nyezina vya leta mvyeyi vya leta nkozi, bumve yuko bafise uruhara n'uruhande muri iyo leta aho bageza, maze bisunge imigambi n'imigabo vya leta mvyeyi. Yababwiye yuko umurongozi mwiza ari umurongozi adashira imbere ahakomoka, adashira imbere idini ryiwe, adashira imbere umugambwe wiwe, intara yiwe canke ubwoko bwiwe, ko nyabona ashira imbere ineza y'abarongoye, ineza y'igihugu ikamiza imbere ya byose. Akaba ari umurongozi yumva ko ategera akazirikana ko ategerezwa kubera umuvyeyi kirumara abajejwe, akabafata nk'abana biwe kandi akabaja imbere mu bikorwa, akababera n'akarorero. Yarangije rero abaha impanuro nyinshi, abasaba gukora bivuye inyuma, intara uko bayisanze mu bisata bajejwe baze bayiteze imbere, maze nibarangiza igikorwa umurimo bajejwe abantu bose baze babivuge, bavuga bati muri intara haraciye abagabo. Nyene cyubahiro umukuru w'igihugu yaciye yishikira ku kivi, arirabira bimwe mu vyo yabwiwe. Yagendeye Manovu Dream Farm, iyororero ry'inkoko zirenga 8,500 yubatswe muri quartier Kinyami y'igisagara ca Ngozi. Nyene ryo azi ku izina rya Lekamanyama Diego King yaratumenyesheje ko afise n'irindi ririmwo inkoko zishika 3,000, zose hamwe zikitwa 11,000, zikaba zitanga umwimbu w'amagi ungana 7,000 umunsi. Iryo yororero ritunganijwe ubuhinga bwa kijambere, rifise n'ivyuma byo kubundikira ikanaberagura imiswi. Avuye ngaho yerekeje mu banki Feste y'abari mu gisata c'abigisha yubatse mu gisagara nyene ca Ngozi, aho yaciye ayugurura icese. Ico gisata kije ciyongera kuri Feste Bujumbura na Feste Gitega, baciye bagenda bamugabiye inyana y'inka. Nyene cyubahiro umukuru w'igihugu yarashitse kandi mu mwonga wa Buhoro uri hagati y'imisozi ya Buhoro, Mafuro na Rutambwe, ni muri komine ya Gashikanwa, aho ishirahamwe dushire hamwe ryahatunganije umurima w'ibiraya uri kuri hegitari 60. Yaciye yifatanya nabo mu gupompa ivyo biraya babikingira ingwara ya rubabu. Basanzwe bagomera amazi bakavomera iyo mbuto baba bateragiye. Barashima ko umwimbu baronka ushimishije, nawe ukaba ari toni 15 ku hegitari. Nyene cyubahiro umukuru w'igihugu yarashitse kandi ku ishure shingiro rya Buhoro, aho yasanze abenegihugu bariko barubaka ishure bayisiga isima mu masomero. Yarifadikanije nabo muri ivyo bikorwa. Aho hari imbere yuko ashika mu kibanza cari categekanijwe gushikiririzwamwo buramatari mushasha w'iyo ntara azwi ku izina rya Engineer Epipode Baranyikwa. Bene gihugu bari bitavye ku bwinshi. Tuje dutangura iyindi ntambwe, tuzanye leta twiyaturiye yuko ari leta mvyeyi, leta nkozi. Iyo leta nkozi rero, leta mvyeyi, ni leta itegereza kumenya aho abenegihugu bagwaye, abana b'Uburundi bagwaye, ingorane bafise, hanyuma tukazitorera umuti. Leta nkozi ni leta ko kigizwe n'abakozi, kuko leta y'ukuri ni y'abenegihugu, n'abenegihugu nyene. None rero indongozi nshasha zije koko zije gukorera abenegihugu. Umwe wese kucakora, leta izoyamurungikira umuhinga akimufasha kugikora kugira agikore mu buhinga ku buryo gishobora gushoka. Kare twari twaramenyereye gukora tuvuga tuti turondera ivyo turaturiye, mugabo ubu tugira dukore tutabifungura gusa, ahubwo dushobora kugira ngo turonke amahera yo kwikenura mu bindi tudafise. Iyi leta rero mvyeyi, leta nkozi, nta kindi kiyizanye. Tuje turabakomanda bo gukomanda urugamba rwo kurwanya ubukene. Ubukene ko twarabonye ko ari umwasi. Nico gituma umukozi wese akorera leta
atazokora bigashimwa bene gihugu bagashimwa ntikizobuza ko nawe acaja mu bene gihugu turondera abandi nabo bazomukorera. Nico gituma twisaba suku. Bene gihugu baranezerejwe n'ingingo nyenicubahiro umukuru w'igihugu yafashe yo gutegekanya agasandugu kazoshirwamwo udukete tuvuga uko izo ndongozi zizoba ziriko ziratunganya ibikorwa. Twari twarabonye abari barimenyereye bakora mu buzi bwa leta aribo bari gufasha bene gihugu ugasanga bakibiturire cyangwa bakanyonora itunga ryabo. Hari habimenyereye kugira ngo bakire, dutegereza kwerekana ko abene gihugu aribo badatabuja, aribo batugaba. Muri iyo ntumbero rero je niyemeje yuko tuzokwamana muza muratubwira uriko bakorera nabi kugira ngo tumukosore. Nico gitwa ku ikomine yose azohashira agasandugu, mubonye ubononera muca mushiramo agakete munyandikira. Kuko twarabonye ko hari abimenyereye bashaka kurya bicaye bitwa ngo n'abakozi ba leta. Umukozi wa leta n'umukozi wa bene gihugu, abene gihugu bategeza kumurereka. Hanyuma dusanze atari ko arakora nkuko dushaka, nkuko abene gihugu bashaka, tumushire ku ruhande. Nta yindi nzira izobaho. Niya bari mwarimu akishinga kwicara mu kabara kanka kwigisha abana bacu tuzomurega. Niya bari goronome ntaze kuraba ingene imirimo iri kwiragenda kugira turime kijambere nta kamara zo batumariye. Kuko utegerezwa kurima tukimbura tukaronka umusese karadushora. Abari mu bindi mu kumitumba bavyumve neza. Aho tuzosanga umurima warase bazodusigurira igituma wasi uwo murima. Uko mwebwe turazi ko muri abakozi ba leta nabo bazanira ubuhinga. Leta nkozi no kuvuga ibarungikira abahinga babereka ingene murima kijambere mworora kijambere kugira mwimbura umusesekara. Uwo rero azobahembwa ataco yakoze ntidushobora kumwemerera. Ubuzi ko ahembwa wese ko ahembwa amahera y'abene gihugu ategerezwa kuyahembwa yerekanye ico yakoze. Kera rero bari baradusamaje, twari twarasamaye tukaguma turindiriye ngo Imana izotugaburira kandi Imana yaduhaye isi ngo tuyirime. Ubu rero twakanuye ntitukirabana mu macakubiri, ntidukeneye ikintu na kimwe kitadukanya, ahubwo tugira urunani twese dutera imbere. Nico gituma aho dusanze bari mu runani twariyemeje ngo zoca tubafasha. N'ubu haja tuvuye gukorera dupompa ibiraya, naravye murazi ko twari twabemereye imbuto usanga mwarahejeje gutera, mwarahejeje gushira mu mwavu. Emwe muri babikogwa mwaradusize. None rero naciyemo itabo guca ndabaha amapompo n'amarozware y'uguhuza muravomera, kuko babagize urunani bose no kubafasha. Abazogira urunani bose mwiterambere tuzosanga bariko barakora, natwe duca dushiramwo akaboko kacu. Leta nkozi niyizana ukuboko kugira ngo dufashe twese tugira urunani twese dutera imbere. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu yasavye abene gihugu kuzogamburukira uwo yise komanda w'ibikorwa vy'iterambere muri iyo ntara ya Ngozi. Ataje bamusitanteri bamurabe ko akarorero. Ni naho yaciye ahimiriza abene gihugu kwitonda cyane mu gutora abakuru b'imitumba bakerebutse bazoteza imbere abo bajejwe. Mbere acanatangaza kwatanguje cese ibikorwa. Buramatari rero nawe aje kugira ngo abamusitanteri bamurabire kwa karorero. Musitanteri niwe muvyeyi wa komine, nabo nyene mwarabonye ko narenda babashikirije kuko mwari mwabampaye nabo nyene. Mwarabatoye batogwa nabo mwatoye barabashikiriza nanje ndabagena. None narenda babashikirije abasitanteri nabo. Umusitanteri niwe muvyeyi wa komine. Kirazira ko hariho umwene gihugu azomererwa nabi ngo yidoge hariho musitanteri atabivuze. Buramatari agasaga musitanteri atanezwe ivyo abene gihugu bashaka. Nawe nyene uwo musitanteri murumva yuko atazoba afise agaciro ko kuba umuvyeyi wa komine. Ibizonanira umukuru mutumba rero murumva ko azobishira musitanteri. Musitanteri abishire buramatari. Twifuza yuko musitanteri abo umuvyeyi wa komine
umukuru w'umutumba nawe akaba umuvyeyi w'umutumba, chef de zone akaba umuvyeyi wa zone, umukuru w'agacimbiri akaba umuvyeyi w'agacimbiri, nyumba kumi akaba umuvyeyi wa ziganzo 10, hanyuma serugo nawe mu muryango akaba umuvyeyi w'umuryango. None mumva ko biza bitunganye. Buca mwitora abakuru b'imitumba, mubatore mwitonze. Hariho abantu bahengera amatora ageze ku mitumba bakagurisha inka ngo batange ibiturire. Abo bantu murabareka bagurisha izo nka ntimubatore bace bahomba, kuko urinze agurisha inka abazi yuko mutomwemera. Uwo muzobona yagurishije impene ngo atange amacupa ngo bamutore, muze muce mumenya ko ari mburakimazi, murayanywa ayo macupa muce mureka kumutora ahombe. Ubu dukeneye abakuru b'imitumba bakomanda b'iterambere. None ga ntuzeho zirya miliyoni 10 tuza turarungika uko umwaka utashe ku mitumba, mushaka zirongorwe n'umuntu w'ikijuju w'imboregwa, uwirigwa aragwana n'umugore wiwe. Naganda babwire unaniwe kwiteza imbere mu muryango iwe ntashobora guteza imbere umutumba kirazira. Nico gituma muzotora muze mubanze murabe ko arakarorero mu iterambere. Utara karorero mu iterambere iwe ntimumutore kuko azoyimbura kimazi ntaco azobamarira. Mu kwitoza biyamamaza nibazara babwira bati jewe namaziki nakoze ikimura kibona none ni mu ntore. Mugubuzi ko ataco yakoze muce mumuzomera. Rero nico narinje kubabwira yuko rutanguye ikivi. Leta nkozi iratanguye, ariko subirenda bakebure. Irici nyene niho umuntu yerekanira yuko ari bikorwa. Umwe wese agira karima muhira, akarima avomera. Kujya muzinduka kuvoma amazi yo gufyatura amatafari, muzinduke kuvoma amazi yo kuvomera utuboga wateye haja imbere y'irembo canke mu kigo, kugira ngo utwo tuboga uzuzura tugereka kubiharage uronke insanganyangaburo mu mfungurwa zawe. Erega niho kwishinga ibiharage vyonyene n'amateke yonyene n'ibijumbu vyonyene, nugushirako n'utuboga. None rero nagomba sabe yuko atanumwe muhiriwe yosigara adafise akarima ariko arasoroma. Vyoba biryoshe hamwe tuzotora tuvuga tuti harigeze igihe kimwe higeze kwashi, abana batamenya kwashi carico. Twoba duhiwe mu gihe tuzokwigira hazoba igihe tuvuga tuti muribuka kera tukiba muri nyakatsi ingene vyari bimeze, atanumwe azi inzu ya nyakatsi ingene zisa. Intara ya kabiri nyene icubahiro umukuru w'igihugu yagendeye ni intara ya Kayanza. Yagendeye komine ya Muhanga, ikomine yabaye ya mbere mu gutora leta mvyeyi, leta nkozi muri iyo ntara. No muri iyo ntara nyene icubahiro umukuru w'igihugu yarakarihirije ubwenge abarongoye ibisata bitandukanye muri iyo ntara. Umuvugizi wa nyene icubahiro umukuru w'igihugu Jean Claude Karegwa arabitubwira muri make. Iyo nama ubwa mbere yatanguye gukeza indongozi zo mu ntara ya Kayanza kubwizigirwa zagiriwe n'igihugu, kuko kwizegwa ngo urongore ibisata ku rwego ari rwo rwose n'iteka ridategwa bose. Yaciye abandanya rero abasaba kuzirikana igihugu, bose bakaba indongozi zitegera igihugu cavuye, aho igihugu kigeze niyo kigana. Ivyo rero akabasaba uwo mutima wo gukunda igihugu, kwiyumvira igihugu, bagaca baheraho bakawukwiragiza no mubo bajejwe kurongora. Aho mbere umukuru w'igihugu yatanze akararo k'abantu bamwe bamwe usanga bavuga yuko batavuga rumwe na leta. Atufashe leta nk'igihugu, kuko leta si uburongozi gusa. Ufashe leta nk'igihugu nta muntu umwe yovuga ko atavuga rumwe n'igihugu, atavuga rumwe na leta, kuko naho twishira tukizana, naho twidegembya, tuguma tugengwa na leta nta wigenga. Yabwiye kandi abo barongozi yuko ata muntu n'umwe uko urwego rwose yoba ariko ashobora gukoresha inguvu, ashobora kuvuga yuko asumvye inguvu amategeko, asumvye inguvu igihugu. Aravuga ati igihugu nico gifise ububasha bwo guhana, nta muntu ashobora kwihanira. Ariko rero mwebwe nk'indongozi ubwo bubasha n'inguvu muhabwa n'igihugu no kubukoresha neza, bukabubashana cyane bwo gukingira abene gihugu no gukurikirana inkozi z'ikibi
zigashengezwa zigahanwa ntizibangamire umutekano n'inyungu by'abene gihugu atuko niko kuba leta mvyeyi koko ageze kuigabane ca leta nkozi usigura cari co leta mvyeyi na leta nkozi cari kigabane novuga nyamukuru cuno munsi yabwiye ko muri leta nkozi umurongozi wese mu gisata ajejwe ategezwa kumenya ica ajejwe kandi agatezwa kugikora iruhande y'ivyo abarongozi b'isata bitandukanye bategezwa kumva yuko ategezwa gukora buzuzanya ko ari magiriranire kuko duteza gusenyera ku mugozi umwe nta gisata na kimwe cikwiye igisata cose kirakenera ikindi umuntu wese arakenera uwundi mu gusozera rero twavuga ko zari inyigisho nkarisha bwenge inyigisho nkabura bwenge z'intangamarara ko n'inyigisho azoja aratanga igihe cyose hazoboneka akaryo muri izo nyigisho rero nyine cyo umukuru w'igihugu akoresheje uturorero dutandukanye akoresheje imigani akoresheje kandi n'ubumenyi yakuye mu bihugu bitandukanye amaze kugendera yerekanye neza yuko igihugu cacu cyosubira kuba igihugu cigaba kikigaburira igihugu kirimwo ubutungane kizira uburyarya ati rero umwe wese nagenda akora ivyo ategerezwa gukora ariko twizere dufise ibikwiye vyose yuko dushobora kugarukana iteka n'iteka igihugu cacu cari gifise imbere y'umuzo w'abakoroni. Nyene cubahiro umukuru w'igihugu yarabatangarije nabo nyene kwaje gutanguza ibikorwa vya leta nkozi yaciye atera kamo ugwaruka kuja ku kivi. Nari nabemereye yuko ugwaruka ubu abo tudakenera ibinebwe gusa ugwaruka rushaka gukora ko rutegeza gukora none ubu twaramaze gutunganya uburyo bwo gusahiriza ibikorwa by'ugwaruka cyane cyane ugwaruka gwiza amashuri kuko leta yarutangiye amahera menshi ku buryo badakoze ngo bateze imbere igihugu two baduhomvye ugwaruka rushaka aho gwicara ubwo nta mugambi twawuteguriye mu ugwaruka rushaka gukora tugira buce tuzaga muri aya makomine dusange gwajeje kwitegura kuko uburyo bwamaze gutegekanwa mwitegure mutubwire ico mwokora kuja ku kivi neza ku murundi wese nivyo ukunda adashobora kwisanzura neza atamutekano ni no kuri iyo mvunye n'icubahiro mukuru w'igihugu yagize ico avuga ku butungane nico gituma iyi leta mvyeyi dushaka ko umwene gihugu wese aba akingiwe mu mutekano wiwe akumva impore mu mutima tugiye gukingira nweboneka agateka ku mwene gihugu yumve ko akingiwe habonetse inkozi z'ikibi nazo zikora ikibi zigafatwa kandi zigahanwa bimwe vy'akarorero hariho abanyepolitike bari baramenyereye kuvugira inkozi z'ikibi ivyo rero nivyo twagwanije umwene gihugu wese ateza kumva atekaniwe hagize umudogoya agafatwa agahanwa nyene cubahiro umukuru w'igihugu ati dukeneye gukora twese ntitubura amafaranga mu mufuko tukeneye yuko rero ubu twitunganya neza tukamenya ko twabakoreye niyo leta mvyeyi dukeneye nico gituma bo kumarigara tutabakeneye narahanuye babura amatari babwira abasitanteri yuko bajya abantu birirwa kwirigara musitanteri yo cabwira abapolisi bakamutora bagira umurima mwiza kw'ikomine aca yirirwa arima kw'ikomine hanyuma tayi none ko yase kurimiwe aca ari mu murima rusange kuko uwo murima niwe uzotuma duca dufasha bamwe bantaho nikora abirirwa kumarigara nta kindi gihano nabonye cabo base kurima iwabo tuzoja tubajana kurima umurima rusange ntazokwemera kurima inshuro zibiri adahembwa azoca aja kurima iwe hariho abantu rega abagwiza bukene tubareke ko twavuze ko tugira urunani ubusivye kuja gukora abatwononeye kuko umwasi acaronka hamenera wa mwasi nababwira ubukene yoronka hamenera hagize umuntu adakora ku munsi umwe wese abone ikintu yakoze nico gituma rero leta twashize hatari leta mvyeyi gusa ni na leta nkozi ni leta nkozi nukuvuga abantu bose bahembwa na leta kuko leta ni twebwe nyene abene gihugu twese duteranye ni twebwe ukorera leta rero n'umukozi wacu twebwe abene gihugu uwuzi wese kwahembwa na leta ategereza kutwereka ico yakoreye abene gihugu
turafise abahinga bahembwa na leta b'abarimyi bavuze ko aribo bahinga b'uburimyi, hanyuma twebwe abenegihugu tubaha akazi ngo badukorere, ugaca usanga umurima warasentuze kandi dufise abo bahinga. None imirima yanka gute dufise mwarimu w'indimo ku mutumba? Dusanze umurima wase, tuzoca duhamagara wa mwarimu w'indimo tumubaze igituma uwo murima wase, nuvuga ntazoharigishije amayeri yo kurima abenegihugu. Uwo rero tubonye atavyashoboye, tuzoca tumugira umwenegihugu asanzwe tuza n'uwundi mwarimu w'indimo. Niko bizogenda, kuko leta nkozi narababwiye yuko tuje gukomanda urugamba nko kurwanya ubukene. Abagwanyi ni mwebwe, hanyuma rero uhembwa na leta nawe niwe abarongoye mu kurwanya ubwo bukene. Nico gituma rero tugasanga ibintu bimeze nabi tuzofatawe. Aha hariho abantu bizi ivy'ubwubatsi komine yose ndazi ko imufise. Amazi tuzobona vyananiranye ko tuyagomera ari hejuru ngo tuyavomeze imirima imbere ko ashika mu mwonga. Uwo muntu azoca yigira baba engineer bo ku makomine. Amazi yose ategereza guca mu mihana agenda aravomera. Uwe tuzosanga atabigize amazi akamanuka, tuzoca tumenya ko atari muri leta nkozi. Uwo tuzoca tumukuramwo ntadutesha urubwa. Nawe atagenda kuba umwenegihugu hanyuma abandi bamukorere, ko twe twaje gukorera abenegihugu. Nuva turashaka ko tugira urunani hakaba abarongora abandi mwiterambere kugira ngo bigende neza. Uwize ubworozi yigisha abandi korora neza kijambere kugira ngo tugire umusesekara dushora ku isoko, kuko tudashoye ku isoko ubukene ntibuzaburahe. Muri iyo ntara ya Kayanza nyene cubahiro umukuru w'igihugu yarahakoreye ibikorwa bitari bike. Yaruguruye icese isoko ya kijambere ya Muhanga yubatswe ku buryo burenga miliyoni 888 bwavuye mu bene gihugu biyo komine bafashijwe na leta y'u Burundi. Hafi y'iyo soko ya Muhanga harashinzwe ihinguriro ryitwa Sorimu risya umuceri. Yararyuguruye icese ribonera uko ritunganije. Komine ni kwanje aumve, komine ni kwawe aumve, komine ni kwacu aumve, nimuze tuyikorere aumve, ni komine yawe abavyeyi niho bakuvyariye, eho ubyanku vyemera niho wataye uruzogi, ubyanku vyemera aho nyene niho wakuriye, ubyanku vyemera aho niho wiza amashure, ubyanku vyemera. Igisagara ca Kayanza ubu kirafise amazi meza. Ayo mazi yegeranirijwe muri izo tanki zo ku Ruganza, azanana mu masoko ya komine Kabarore. Hakaba hashobora guhingurirwa amazi meza agera ku metero kibi 150. Nyene cubahiro umukuru w'igihugu yishikiye no muri komine ya Matongo ku musozi wa Rukoma, ahakorera ishirahamwe dushira inguvu hamwe. Nishirahamwe ryashoboye gukatisha amazi azanana mu ishamba rya Kibira mu matongo yabo. Imirima yabo yamitotahaye, uyoberwa muci ukayoberwa no mu gihe c'imvura. Ibitegwa nka vyose, amatomati, amashu, intore, ikaroti, ibitunguru, ubwishaza, bimwe bibari ingamba mu gihe ibindi bigomba kwera canke vyeze. Yarabahaye amapompo 10 n'indobo zo kuvomera 30. Nyene cubahiro umukuru w'igihugu ageze mu ntara ya Kirundo, igikorwa ca mbere yakoze yaruguruye ikigo c'imico kama n'isomero ry'ibitabo c'Imurore muri komine ya Busoni. Ni muri ico kigo nyene habereye inama yamuhuje n'abarongoye ubuzi butandukanye buri muri iyo ntara. Buramatari w'iyo ntara ya Kirundo nkuko yabivuze, ntiyabaye nka wa mugeni arindira ko inabukwe amuha inkono kuko yaciye aja ku kivi akigenwa. Yaramenyesheje nyene cubahiro umukuru w'igihugu ko igihugu c'u Rwanda kitavyorosha ku mbibe kuko abarozi bakorera mu kiyaga ca Gweru bamabishwe. Iyo ntara ya Kirundo iriko iragerageza guharanira iteka ryayo
ryo kwitwa ikigega cy'igihugu. Ubu mwimbu ukaba wagenze neza, mbere hakaba hari imyidogo ko mwimbu wabo wo bugurishwa ku mahera make, bagasaba kuronswa uburyo bwo kubika neza ibitunguru kandi umwanya muremure. Ibisata byose biriko biratera imbere, mbere n'amazi y'ibiyaga akaba ariko arakoreshwa naho umurindi utaraba munini. Tukivuga amazi nyene, yaramenyesheje nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ko amazi y'ibiyaga yaduze cyane ku rugero rwa metero 300. Akazinga kari hagati mu kiyaga Gweru karimwo imiryango 45 kakaba karahatswe gutwarwa. Bikumvikana ko rero ingingo zitegerezwa gufatwa ku neza y'iyo miryango 45 irimwo abantu 160 bahaba. Muri iyo nama rero nyene icubahiro umukuru w'igihugu yarajanwa hanini no kubasobanurira igituma leta yiswe leta mvyeyi, leta nkozi. Ivyinshi vyavuzwe tubibwirwa na Jean-Claude Karegwa Ndenzako, umuvugizi w'umukuru w'igihugu. Mu gutangura inama nyene icubahiro umukuru w'igihugu yabanje gushimira abanyakirundo muri rusange kwiteka bamuteye mu kumutora abarongore igihugu c'u Burundi. Yabandanje rero inama asaba izo ndongozi zo mu Kirundo kumubera ijisho n'ugutwi mu ntara ya Kirundo, uko murabizi umukuru w'igihugu n'ahari hejuru ari kwisonga ry'uburongozi, umutware mukuru n'umucamanza kizigenza mu nzego zo kwivuna abansi n'umutekano, ariko ntashobora kuba maso ndavyibonere canke matwi ndavyiyumvire mu mfuruka zose z'igihugu. Nico gituma rero izo ndongozi zitegerezwa kuhamubera zikamushikira hadashoboye gushika, zigatorera umuti ibibazo bene gihugu bafise, vyose bisunze intumbero n'akaranga vya leta mvyeyi na leta nkozi. Yabibukije muri iyo nama yuko abarundi muri kamere kabo ari abakozi, kwico bakeneye hanini ari abantu babaje imbere bakabaremesha mu bikorwa kandi bakabazanira ubuhinga n'ubumenyi bushasha kugira ngo bajane n'ibihe, bagwize umwimbu, bazamure ubutunzi bw'igihugu. Muri make rero nyancubahiro umukuru w'igihugu yakoranije izo ndongo zo mu Kirundo, bahuye kujya kw'inkware zisezerana mu masesa kugira ngo batanguze ibikorwa vya leta mvyeyi bavyumva kumwe, maze utazoshobora gushika ku vy'abene gihugu barindiriye kuri leta mvyeyi ataramugwe, hanyuma asubirizwe n'abandi babishoboye kuko barahari. Umukuru w'igihugu yarangije amenyesha yuko afise ishaka ridasanzwe yo gusubira kugira intara ya Kirundo ikigega cy'igihugu, asaba izo ndongozi umwe wese kwitanga kandi iruhande y'ivyo bagatunganiriza bene gihugu akarenganyo n'uburyarya bikaranduranwa n'imizi mu Kirundo no mu gihugu cose. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu yaciye yishikira ku musozi wa Gatare muri iyo komine nyene ya Busoni. Numwe mu misozi 3 yavuzwe cyane muri kahise ka vuba kuba yaramaze imyaka 3 atanima ry'imvura rihaguye. Aho hari amashirahamwe afashijwe n'umugambi bita Patareb, bariko barahavomera imirima kandi iriko iratanga umwimbu mwiza. Muhinga wo mu vyo kuvomera muri Patareb, Engineer Niyonkuru Vincent, yaradusobanuriye uko ibikorwa vyo ngaho bigiye kugenda. Akavuga ati intumbero nuko inkengera y'ikiyaga Gweru, nukuvuga hectare 200 na 50 z'ikiyaga Cyohoha hoba hakikujwe n'imirima ivomerwa nayo mazi. Mukamenya ko habaye gutera ibiti bikingira inkombe z'ikiyaga kugera ku metero 50 muri wa mugambi ewe Burundi urambaye. Ukuvomera tusokoresha amatwiyo, amazi tukayafata tukayakura mu ruzi, tukayapompa tukashira muri reservoir, abafatiye ku reservoir gashobora kugarukana amazi mu mirima, abantu barashobora kurima kugira bashobore kuronka ivyimbuka. Abantu bagaca bamera nk'abaca imigende hagati mu mirima. Mu mirima. Kuko mbanye ituyo ngaho anye amazi kayazana, hari tuzokoresha borne d'irrigation, akantu gatuma urekura ayo mazi. Ayo mazi ukayarekurira mu kagende gatoyi gaca kayatwara, hanyuma ku rugende ushobora guhereza amazi mu mirima uzoba twabiharuye mu mirima myinshi. Ngaha ni muri Gatare. Ngaha ni kuri site yo ngaha mu Gatare. None bizoba ngaha muri Gatare gusa? Oya, ntibizoba ngaha mu Gatare gusa. Ufatiye kwindagurika y'ibihe aha mu Kirundo rana izuba ni rwishi. Nuko rero kuri kuzokora iyindi irrigation
bita guta gute irrigation guta gute mugabo izokoreshwa amapompe gutwara wizuba hanyuma rero ngaho naho tugira ku hegitari 50 mwibaza ko bizotangura bigenze neza mu mezi abiri mu kwezi kw'icumi tuzashobora kubitanga. Umukuru w'igihugu cacu yaciye yerekeza ku kiyaga aho yasanze bene gihugu bari mu mashirahamwe baramaze gutangura ico gikorwa cyo kuvomera imbuto. Yaciye yifatanya nabo mu kubatura no kubadika ibitunguru aranavomera ibimaze gukura imbere yuko abashikiriza imbuto zo gutera nk'amatugu, ibisunzu, imboga hamwe n'ibikoresho nk'ipompo zo gupompa amazi, indobo zo kuvomera hamwe rero n'umwavu imbura wa fomi. Ni kuri uwo musozi nyene ibirori vyo gushikiriza buramatari w'intara ya Kirundo azwi ku izina rya Albert Hatungimana vyabereye. Isinzi ry'abene gihugu b'iyo ntara bari bitavye ivyo birori. Yaciye abatera kamo ko guhamagara bene wabo bari hakurya yabo mu gihugu cy'u Rwanda kuko igihugu kiriko kirongorwa na leta mvyeyi. None leta mvyeyi ni iki? Leta mvyeyi ni leta yitwararika yuko umwenegihugu w'Uburundi wese atekaniwe mu gihugu atamyidogo afise. Aha atwishikiye ku kivi kugira tubabwire yuko mwahejeje kwitorera indongozi arizo zigiye kubaja imbere mu bikorwa. Izo ndongozi zitegerezwa kumenya ingorane zose mufise. Leta mvyeyi ni leta itegerezwa kumenya ko abene gihugu bafise amahoro n'umutekano mu mitima, ko abene gihugu bateye imbere batarara ubusa batarara ubunda. Nico gituma iyi leta mvyeyi itazokwigera itekanirwa hakiri umurundi amerewe nabi, hakiri umurundi agihunga. Nico gituma ngaha mu Kirundo tuzi yuko mufise imiryango myinshi yahungiye hajya hakurya. Nagomba fata akakaryo kugira ngo subire ndabasabe mu telefone imiryango yanyu mabwire bitahire mu gihugu cyabo c'amavukiro. Umwene gihugu wese arafise uburenganzira bwo kwibera mu gihugu ciwe mw'itekane. Turumva aya Abarundi bagorewe mu bihugu bahungiyemwo. Leta ntidushobora kunezerezwa nuko Abarundi bagituratura. Duhiriwe duhishije abo Barundi birirwa barataka batakamba ko babarekura bakitahira mu gihugu cyabo c'amavukiro. Mbere benshi muri bo baratevye barita barandika ikete basaba ko ubutegetsi bw'i Burundi bwo bafasha bagataha. None rero nagira ndababwire yuko atamutekano tutumva dutekaniwe mu mutima. Leta idashobora gutekana hariho umurundi akiriko araturatura, arico gituma tubasaba bose gutaha. Ivyo bihugu bahungiyemwo byabafashe nk'ingwati, kuko turabibona ko byabafashe nk'ingwati, kuko nta muntu ashaka gutaha mu gihugu ciwe haba igihugu kimwankira gutaha mu gihugu ciwe. Nuvuga yuko babafashe nk'ingwati, babafata nk'imbohe. Turasavye rero yuko ico gihugu cyo barekura bakitahira mu gihugu cyabo c'amavukiro. Namwe nagira ndabasabe mwitegure kubakira, mwitegure kubakira kuko nabacu nabanyu. Abiteguye kubakira ni bande? Nagira rero mbonere haka karyo nabo Barundi ndabatera kama uko ndazi yuko akurikirana amakuru y'u Burundi. Niba bankiye gutaha bashaka gutaha nibave hasi bitahire, twe turiteguye kubakira. Hanyuma tuze turabatangirira ku rubibe ababuza kwitahira iwabo. Igihugu cy'u Burundi turatekaniwe, dufise amahoro, nta nzara dufise. Nidushaka abana b'Abarundi bicwa n'inzara
bakarara ubunda barara bariganyira kandi bene wabo ngaha mu gihugu bamerewe neza. Turifuza yuko ibihugu byose bibanye cyane ivyakure vyakiriye impunzi vyomenya ko abarundi bacu bari muri ivyo bihugu ari abana b'u Burundi kandi bakeneye itekane. Yarongeye ati turashaka ko ivyo bihugu twogiriranira imigenderanire myiza. Nitwifuza yuko tugiranira imigenderanire n'igihugu gikoresha uburyarya, igihugu c'iyorobetsi. Ntibishoboka ko hari igihugu gishobora kuvuga ko gigomba gukundana n'u Burundi muga kiriko kiriyorobeka cyashize ihwa mu kirenge kugira ngo turihonyore. Ibihugu bimwe birabizi abarundi ni igihugu cya mbere kirimo abantu bafise urukundo n'umubano mwiza. Nikimenyamenya ntiturigira twumva ngo Burundi bwagiye gusomborotsa ikindi gihugu cyanye ngo bufate mu mugongo uri kwarononera ikindi gihugu. Ico kirerekana umutima Barundi dufise w'urukundo. Twebwe imisi yose twishakira umubano mwiza n'ibindi bihugu. Mugabo ntidushaka gukorana n'indyarya ziduhenda ngo turiko turakundana mugabo zashize ihwa mu kirenge ngo rituzibure. Mbega ko tuzi gituma zijya mpunzi bazifashe nk'ingwate. Erega bazifashe nk'ingwate kugira zikingire abakoze amarorerwa mu gihugu cacu. Turabizi. None abo bakoze amarorerwa bariko bungura iki ivyo bihugu bibanyegeje? Kera kugira ugira umubano mwiza, umwana akoze ikibi mu muryango agahungira mu wundi muryango, wacu bazujya muryango utumwana kwaje wanje na mahoro. Hanyuma abavyeyi bibo bakavuga bati asize yononye mu rugo murungike ahubwo tumuhane. Yaciye ahimiriza abarundi bose na cane cane abanyakirundo kuja ku kivi kuko umwansi dufise ari ubukene. Nabo nyene yarabibukije gutora abakuru b'imitumba bakerebutse atari babandi bagurisha inka canke ibindi bitungwa bagatanga inzoga kugira ngo bagure amajwi kandi ataco bashoboye. Ati nyabona batora indongozi zizobaserukira zigashikiriza ivyo bakeneye kuneza yabo cane cane mu guharanira ko intara ya Kirundo yongera kuba ikigega koko c'u Burundi. Abakomanda b'iterambere bandi bari bagendanye na nyene cyubahiro mukuru w'igihugu akaba yaciye ababereka. Mukuru w'igihugu cacu yaciye arungika za ntumwa yabereka zirashika mu mwonga wa Nyagatovu muri komine ya Vumbi aho hari bene gihugu babarindiriye kugira ngo bumve iganuke batekerewe na nyene cyubahiro mukuru w'igihugu cacu Evariste Ndayishimiye. Uwo mwonga ugabuwemo kubiri, igice ca Muhara ungana na hectare 45 n'ikindi ca Ruhohera ungana na hectare 145. Ababurima bakaba baba 6,000 bahurikiye mu makoperative atandukanye. Baciye bifatanya nabo mu gutera ibigori banakoresheje umwavu fomi. Byari bitegekanijwe ko bahatera ibigori bingana n'itoni zirenga 6. Umwavu nawo ukabungana n'itoni zirenga gato 15. Barashikirijwe nabo nyene indobo zo kuvomera. Mwijambo umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi yabashikirije yabahaye ubutumwa nk'umukuru w'igihugu cacu yarahejeje gushikiriza abanyabusoni. Muri maka kagira ati umukuru w'igihugu cacu arasaba ko mwobwira bene wanyu bari mu Rwanda bagataha kubaka igihugu cabo. Ati baje ku kivi kandi abarongozi nabo bitware koko nk'abaserukira leta mvyeyi. Mu Kirundo ntibijukiye kurima gusa, baranorora kijambere. Ku musozi Kinyangurube wa komine Busoni hari intwazangabo izwi ku izina rya Colonel Anastase Manirambona yatunganije iyororero ry'ingurube zishika 300 n'inkoko 900. Akaba ageze ku rugero rwo gushora ingurube zimuzanira imiliyoni 5 ku kwezi. Muri ubwo bworozi bwiwe yaratanze akazi ku bakozi 9 n'abavuzi
y'ibitungwa bamwe bita abaveterinere batatu. Ahanini ivyo bitungwa vyiwe bikaba birya ibivuye mu burimyi bwa nyenevyo. Umukuru w'igihugu yaramuteye intege nawe agenda amugabiye inka, intama, inkoko, umuceri n'ifu. Mu ntara ya Muyinga nyene cubahiro umukuru w'igihugu cacu yabanje kubonana n'abarongoye abandi mu buzi butandukanye hari ku Mukoni mu gisagara ca Muyinga. Intara ya Muyinga isanzwe izwi nk'intara ifise ubutare bwinshi bw'inzahabu n'ayandi mabuye y'agaciro. Umukuru w'igihugu cacu yarabakanguriye kumenya no kuzirikana uwo bakorera uwo ari we. Vyinshi tubwirwa na Jean Claude Karegwa, umuvugizi w'umukuru w'igihugu cacu. Mu gutanguza iyo nama ny'icubahiro umukuru w'igihugu yabanje gushimira Imana ku ntambwe nziza Burundi bugezeko, ntibagiye kandi gushimira imboneza ny'icubahiro nkuru za Petero ku bikorwa bidasanzwe yakoreye igihugu, ati igihugu yagikuye habi agishikana heza, ati ntiyadupfiriye nabi kubera adusigiye umutahe, adusigiye umushinge tuzobandanya twubakira ko igihugu cacu. Yaciye ararika rero izo ndongozi kuduza impome, kubaka igihugu n'ugisikura, byose bakabikora nk'abavyeyi babikorera abana babo, na cane cane yuko abo bana no kuvuga abene gihugu ari bizo ndongozi zeye ko uburaro n'uburamuko. Murazi yuko amafaranga abakozi ba leta bahembwa ava mu makori n'amatagisi, abo bene gihugu iyo babuguye niho abakozi ba leta bashobora guhembwa bakaronka n'ibindi bikoresho vya misi yose. Leta mvyeyi rero nkuko bamenyesheje ni leta irazwi ishinga imisi yose n'iteka n'itekane no gutunga no gutunganirwa kw'abene gihugu. Niko gusaba rero abo barongozi kumva yuko imbere ya vyose ari abavyeyi, ati bikorwa umuvyeyi ajejwe mu muryango nivyo mujejwe kandi nivyo abo murongoye bategerezwa gukora. Ati umuvyeyi rero iruhande yo gukora kugira ngo atunganirize umuryango wiwe, ateza no kubera akarorero abana mu muryango, ategezwa no gukora akabarimira akabaronderera ikibabeshaho. Umukuru w'igihugu yamenyesheje kandi ko leta mvyeyi yarongoye irajwe ishinga n'abarundi bari mu makambi y'impunzi hagati mu gihugu hamwe n'abari mu buhungiro. Yiyemeza rero gukora ibishoboka vyose kugira ngo abo barundi batahuke mu gihugu c'amavukiro. Umukuru w'igihugu yasavye abarundi kuvavanura n'inyifato zataye igihe, hamwe usanga bamwe barera amaboko, abandi bakavuga ngo akazi k'ibwami kica uwicaye canke ngo leta ntihomba. Asaba yuko abakozi b'ingwiza murongo boronka ico bakora, batakironse nabo bakavanwa mu kazi. Muri iyo nama muri make umukuru w'igihugu yatanze impanuro nyinshi, inyigisho, impanuro kivyeyi n'intumbero, amenyesha yuko cane cane arajwe ishinga n'ibibazo n'imyidogo y'abene gihugu, kandi yiyemeza yuko azokora ibishoboka vyose kugira ngo iyo myidogo ivanweho, aho yivugira nyine ubwiwe ati dushaka gukora ibishoboka vyose kugira ngo ntihagire umurundi n'umwe yidoga. Agasha asaba barongozi umwe wese ahashika mu gisata ciwe gukora ibishoboka vyose kugira ngo abarundi ntihagire umurundi asubira kwidoga. Aho yaboneyeho rero kugabisha abakora mu gisata c'ubucamanza n'ubutungane, abasaba guca imanza bazitumbereje, guca imanza ata guca izangondagonde, ata gukoresha akamwana wa mama, bose bakore bisunga gutunganiriza abene gihugu kandi baje barazirikana ko abene gihugu aribo bazeye ko uburaro n'uburamuko. Imbere yuko nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu ashikiriza buramatari mushasha, yaragendeye aho ku Mukoni nyene, aho yuguruye icese ihinguriro ry'udufuko two gutekera ibintu byitwa Tawakal y'umugwizatunga azwi ku izina rya Niyongabo Saidi. Bakaba bashobora gukora 10,000 ku munsi, bakaba baranguza kamwe kamwe ku mafaranga 270. Komine ni kwanje aumve, komine ni kwawe aumve, komine ni kwacu aumve, nimuze tuyikorere aumve, ni komine yawe abavyeyi niho bakuvyariye, eho byanku byemera
niho wataye uruzogi ubyanka ubyemera aho nyene niho wakuriye ubyanka ubyemera aho niho wize amashuri ubyanka ubyemera so na sokuru bakuriye aho komine ni rwanje ahumve komine ni rwawe ahumve komine ni rwacu ahumve nimuze tuyikorere. Ibirori vyo gushikiriza buramatari w'iyo ntara ya Muyinga yari amaze igihe arongoye komine Gasorwe akabazi ku izina rya Jean Claude Batungwa nayo vyabereye kuri stade ya Mukoni. Umukuru w'igihugu cacu ati leta mvyeyi leta nkozi igomba gukorera abarundi bose atawuvuyemo. Ivyo rero bizoshoboka ari uko ubutungane butsimbataye bugakora akazi kabwo umurundi wese agatekanirwa. Leta y'u Burundi rero ariyo leta mvyeyi ntishobora kumva yuko itekaniwe hariho abarundi bamerewe nabi, kuko leta itegereza kubacungerera umutekano, itegereza kubatunganiriza. Ubu rero tugiye kuja ku kivi kugira ngo ducungere neza yuko abajejwe ubutungane ata mwene gihugu numwe bacira urwangondagonde. Duhiriwe duhishije ibwirizwa shingiro ryaramaze gutora intumbero y'ingene abacimanza za ngondagonde bazogenzwa. Hariho abene gihugu bahora babona ko bokwigira ibiro biteze bigakunda mu gihugu. Nta mwene gihugu ashobora kwigira ibiro biteze mu gihugu kuko umuryango arico gihugu cacu nawe ucuhungabana. Muri leta nkozi umukuru w'igihugu ahamagarira abagwizatunga gushira inguvu hamwe kugira ngo bashinga amahinguriro kuko turi kumwe twese birashoboka. Turakengurukira abagwizatunga kuko abagwizatunga nibo bazotuma dutera imbere. Tuzokwimbura babihingure hanyuma bishore hanze. Nta numwe azotinya kurima kubera azobazi ko afise isoko. Ubu rero turiko turegeranya abagwizatunga bose bahingura ivyo turima hanyuma tubishore hanze turonke y'amafaranga y'agaciro azotuma twikenura mu vyo tutagira. Ndakengurukiye cyane umugwizatunga wo ngahi Muyinga, wewe suguhingura gusa yorohereza abene gihugu ariko aradufasha no gukingira ibidukikije. Mejeje kuraba ihingurira afise ririko rirabuza yuko yamasashe yirabura asubira kwinjira mu gihugu cacu. None rero nawe turamuteye intege rutera intege n'abandi bagwizatunga bose. Ntivyumvikana ingene duhingura ibintu vyacu tukabirungika bitarahera guhingurwa bagaca bagaruka bakabigurisha menshi ngahi wacu nyene. Tukarima ikawa bagenda bakayihingura bakaza yigurisha menshi nare twayigurishije make. Nico gituma nsaba abagwizatunga gukanura kugira natwe dushore ivyahejeje guhingurwa tubone kuronka akazi twongere n'abakoze baronke inyungu akarusho. No muri iyo ntara nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cacu yaragendeye umwonga wacizanye n'impande ya Kobero ku rubibe Uburundi buhana na Tanzania, aho koperative Gahimbare ikoranye n'umugwizatunga azwi ku izina rya Jean Ndururutse barima igice cy'uwo mwonga ibigori n'ibiharage n'umuceri, ikindi gice kikaba gitunganywa n'ayandi makoperative atandukanye ngo barashobora kwimbura itoni z'ibigori 4 kuri hegitari imwe. Umukuru w'igihugu cacu yaciye bashikiriza ibikoresho vyo kuvomera, umwavu fomi, nayire n'imbuto zirobanuye z'ibiharage. Ahandi nyene cyubahiro umukuru w'igihugu yishikiye ni ku musozi wa Rutoki muri komine ya Muyinga. Hari uwahungutse ava mu gihugu ca Tanzania azwi ku izina rya Jesus Marie Joseph Ninanigwa yisuganije aratunganya umurima w'ivyama uteye igomwe uri kuri hegitari 8. Harimo inanasi, imicungwe, pome, raisin, olivier, ibifenesi n'ibindi.
mbere aguma anagwiza n'ibindi mu mapepiniere. Atereje amaso hakurya, n'icubahiro mukuru w'igihugu cacu yahabonye ubunyovu bugaragara. Yaciye asaba urongoye DPI ko yoja kwigisha banye n'ubwo bunyovu bakamenya ko ivyatsi bihari bitaribwa kandi ku isi yose y'u Burundi imera. Twarabajije Jésus Marie Joseph Ntinanigwa uko yabigenjeje kugira ngo agere ku ntambwe agezeko, yaratwishuye muri aya majambo. Mu ntangana niyo gitara 8. Hanyuma rero ndaheza ndavuga nti ko nahaguze nkaba mbona kurima ari ikintu ciza ko nagize kuba ndimi ivyamwa, reka rero ntangure kurima ko nasanze abandi bararima inanasi. Campera giterwa c'inanasi, canshiramwe amabungo kugira amabungo barahemba abakozi. Bwa mbere natanguye ku hegitari 2.5, hanyuma haragera igihe mbona ko nyuma y'imyaka 3 zishobora kumpa amafaranga angana hafi miliyoni ku kwezi. Ayo mahera maze kuyabona nasanze ari umutahe munini nshobora gukoresha, kuko nari nakoresheje amahera tarenga miliyoni 5. Urumva ko mu nyuma ntavuye ndonka mutahe munini, cyambwa nti karayo nagure. Muri iki gihe kubera ko mwabonye inarasi murabona ko zikiri zishasha, muri iki gihe nawe usubiyemwo narawuranduye. Ariko mbere ko ntawuranda ndabusubiremwo nararonka moyenne y'imiliyoni hagati ya 2.5 na 3 ku kwezi. Mwico gihe hariho n'ukwezi twashoboye kurenza miliyoni 5, inarasi zikimeze neza. Isi yacu y'u Burundi yarahezagiwe, nisi nziza cyane, ishobora kubamwe ibintu byinshi kandi byagatangaza. Ni kuvuga aha mubona yari nyovu imeze nabi cyane ko nasanze ahantu hagiye cyabone barahejeje bari bazi batakine kizohaba. Abarimyi cyo nababwira bari bakiye gukoresha ubuhinga bugezweho. Ubuhinga bugezweho nibwo gukoresha gutera ibintu bishobora kubazanira amahera na ningoga mbwo kabitera neza. Iyi ngorane abarimyi bashobora guhura nazo nuko ushobora gutangura umugambi udafise aho ushobora gukura ingwati kugira uronke kuri banke ingurane. Hosabwa yuko haza banki z'abarimyi bagiye gushiraho zosagiriza hanyuma zigatanga nk'ingurane umuntu akazoyiri haciye igihe. Urankibi bimara umwanya muremure kugira ngo itange umwimbo. Ni kuri ako karorero keza dusozereye ko kino kiganiro, mugira ibihe vyiza.